Umushikiranganje mushasha w'ugwaruka inkino imico kama n'injira ry'Urundi mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko Gervais Habayeho yabisikanije kuri uwa gatatu n'uwahora aramutswe ubwo bushikiranganje. Ezekiel Nibigira yasavye abo bahora bakorana kuzoshigikira umushikiranganje mushasha nkuko nayo bamushigikiye. Nkuko mwavyumvise ry'amanota twashoboye gushikako ntabwo ari jewe nari kuriyashikako jenyene. Nuko nakoranye n'abandi bakanshigikira bakamfata amaboko bakayarerura tugashikaho twashoboye kugera. Ikintu rero nagomba ndabasabe abo twakoranye mwese, nagomba ndabasabe kurya mwanshigikiye, kurya nyene mwanshigikiye, kuko vy'ukuri ntimwigeze mwisigariza na gatoya. Ivyo narabibonye. Kurya mwanshigikiye nyene abariko muzoshigikira uyu mugenzanje akoreye mu gato, ndabibasavye. Gervais Habayeho aramutswa ubwo bushikiranganje yavuze ko azokora uko ashoboye kose kugira ubwo bushikiranganje bugume mu kibanza ca mbere. Nkaba nizeye ntakekeranya ko iryo semo bari bagezeko, uwo murindi bari bagezeko, natwe mu gihe buzinduka dutangura ikivi atakizohinduka. Kandi ndabona yuko arabantu ubona ko bakeye mu maso, biboneka yuko bafise ishaka ryo gukora. Ndabona neza nakekeranya ko atakizohinduka. Umushikiranganje mushasha Gervais Habayeho akaba yari yarahiye muri ayo mabanga kuri uyu wa kabiri 3 Gitugutu umwaka 2023.